Tout le monde constate que le processus démocratique a été ruiné. Il faut le repenser en tenant compte de tout ce qui s'est passé depuis 1993, en tenant compte des réalités du Burundi, et ce, à travers un dialogue national ouvert à tous les Burundais sans exclusive. Mwaramutse ejo wundi nakoze video mvuga impinduka irashoboka, change is possible. Ndakoresha n'amajambo ya Eugene Nindorera yahoze ari umushikiranganje mu Burundi kandi ari umuntu bikovu mu bijanye no kurwanira agateka kazina muntu, aho yatubwira kubera yabibonye mu bantu bakuze babibonye ko abantu nk'aba Micombero babagaza baba baraconsolidate power afise ubutegetsi bwose, ariko kitabuza yuko nkuno munsi baba bari tambira Micombero ejo kudeta hirya y'ejo bamwe bari mu mabarabara bashikira Micombero no bari mu mabarabara bashikira bagaza. Iyo kuri yibonye nkuko nabivuze ingoma tuvugiriza bagaza ndo twavugije buyoya nta muntu agiye gukana izindi ngoma shasha. Hanyuma ndanavuga n'ikindi kintu ndakora amajambo ya Graciel Rukindikiza, kapitene Graciel Rukindikiza cy'u Burundi, nawe adusigurira yuko kimwe mu bisanzwe mu vyatembagaje bagaza ari ukuntu yafashe nabi abasoda bita homme de troupe, ngo abakira n'umugani ntacibuka abamagiye munyibutsa ngo mundiye imva nanjye wajya mundi y'imvanda nanjye wajya imvi ibintu nk'ivyo. Anyway, ubu rero mu gatondo numva ni Burundi ngo hariho icuya, hariho ubwoba, kumbure eka nsoma amajambo numvirize ariko vyumvikana kumenga y'ukuru wanyu shimye nawe yakize ubwoba bwo kuja hanze, kubera keshi na keshi amakudeta aba iyo umuntu yagiye hanze mukena nkuru nziza bamukuze kudeta agiye Dar es Salaam menga canke je no sais pas, hanyuma caratinya ntiyasubiye gusohoka igihugu. Nibaza ko n'abandi babagaza baza babakora bagiye hanze. Reka ariko twumvirize ibi bintu yasomye, ibi bintu yanditse. Reka ariko nsome bino bintu Pacific yanditse, Pacific ntazwe mushaka kuja kureba kuri Facebook page, kuri X nabonye Fokode yasohoye ibintu byo mu Gifaransa, reka mvuge ivy'ikirundi ntabura gusoma Igifaransa, hanyuma mumbwire abantu muri Bujumbura eske kudeta yose canke nibihuha. Reka tusome twumve. Pacific nahazwe n'uyu nimba atari clone ya account yiwe, ati yagiye ntiyagiye, ibihuha ni vyinshi i Bujumbura. Ariko ibihuha Bujumbura ni Dar es Salaam vyifashe gute? Dar es Salaam nanutse ko abajene bahagurutse bati enough is enough. Okay, ku mugoroba w'ejo haheze itariki 28 z'ukwezi kw'icumi 2025, President Ndayishimiye yari gufata urugendo rumushikana i Paris mu Bufaransa, ahadekanirijwe inama ikomeye ku bibazo biri muri RDC no mu karere. Inama yateguwe na President Emmanuel Macron w'Ubufaransa avateganije na Faure Nyasimbe arongoye leta ya Togo. Hitezwe abaperezida batari bake barimwo President Paul Kagame. Niyo mpamvu neva ntashobora kuja kuba mu nama irimo Kagame, no never. W'u Rwanda na President Tshisekedi wa RDC Chilombo. Inama izotangura aho ubukera ku tariki za 30 ukwezi kw'icumi 2025. Amakuru yakwiragiye ku mbuga ngurukanabumenyi kuva ejo ku mugoroba avuga ko President Ndayishimiye yasibije urugendo ku munota wa nyuma. Urubuga rw'ibiro by'umukuru w'igihugu Ntare House ntirwigeze rutangaza ko afise urugendo nk'uko vyagenda. Hako nako ndibaza urwo rugendo rwabaye mu kinywabi, kuba ndibaza n'ivyo bintu iyo nama batangiye kuvuga ko President Macron ngo azoba yatavuga ngo basavye ko yobahuza, mugabo bavuga ngo nibibesho. I don't know, mugabo wagenda umuntu mutoyi President ngenda gira sinozimenya. Anyway, tugaruke ku masomo.
ibintu vyifashe gutyo mu gihe uwuserukira Ubufaransa mu Burundi Sebastien Minot we yari ico ngene nicongira Sebastien Minot we yari yaraye atangaje ku rubuga rwiwe rwa Twitter ari X ubuko Uburundi buzoserukirwa na President Ndayishimiye be n'umushikiranganji Edouard Bizimana. Edouard Bizimana n'umushikiranganji ashinzwe iki? Ubuserukizi bw'Uburundi mu Bufaransa nabwo bwari bwamaze gutumira abarundi baba mu Bufaransa mu nama izobahuza na Ndayishimiye hirya y'ejo kuwa 31 na 10/2025. Donc inama yamaze gutumirwa abari mu Bufaransa bari babizi azohashika. Oh wow, ababwire bareke gucira amafaransa euro mu kinywabi, kubabwira monsieur le président abo bahizi. Okay, ibihuha vyinshi cane muri CNDD FDD. Tell me more. Okay guys, just nkunda kudeta, okay? Ndiko ndagira comedy na kudeta mu Burundi. Nuko zokora amatora canke mu gifate nabo nyene baragifasha. Igisoza samugwa n'ikindi. Kuno mugoroba inkuru ivugwa cane mu basende FDD nuko President Ndayishimiye yasibijwe urugendo kubera atinya kudeta. Yamoze. Yoba yateguwe na bamwe mu bagenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD. Abo nabo ni bande bavuge tubameze. Hari hasanzwe ibihuha. Okay, hari hasanzwe Pacifique des type there. Hari hasanzwe ibihuha bivuga ko hari abasende FDD bashaka gutemba Ndayishimiye. Ifungwa rya General de Brigade Bertin Gahungu rirafise ico ripfana n'ivyo bihuha. Abagenero bari gucana nta kuntu abisi byanditse nta kuntu abasende n'aba FDD batazocana bo baramaze gucanamo ora déjà vu ibintu bishobora kuma gusa dusabe ko itazoba genre Haiti aho acaba canke Sudan Nord canke Sud wanashaka aho caba amakambi nk'abiri imikagarira Bubanza indi kagarira Jonas Pamu canke uzoba tituraze turapigana. Espero ko hazoba inzoka ijya izindi nzoka. Okay, tugaruka ku bisomo. Aragenda ntagenda, we don't give it. Kugeza ubu nta muco uriho kuri ico kibazo. Umumenyesha makuru w'iradiyo y'Abafaransa RFI Thras Ndikumana yatangaje ejo ku mugoroba ko President Ndayishimiye yasivye ku munota wa nyuma. Anongera ko uno musi mu gatondo hari hadekanijwe ibikorwa vyo kumugondoza. Kuvya kumugondoza ntasibe inama ihambaye. Hari ibikorwa vyo kumugondoza. Bamaye President, how about it go ingurube inkoko jeshatse inkoko inkoko. Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru muri Ntare House ntaco vyigeze bitangaza. Okay. Nivyo. Okay, rouge, point rouge. Okay, nizo point yakoresheje. Muri Nyakanga 1987, President Jean-Baptiste Bagaza yitavye inama y'ibihugu bivuga igifaransa yabereye i Quebec muri Canada. Nawe ico gihe yagiye akebwa ariko baramugondoza. Never is clever. Ari muri iyi nama niho yatembagazwa n'abasirikare barangowe na Major Pierre Biyeye. Ndashimiye nawe yoba atinye ibihuha bivuga ko ashobora kutagaruka hamwe yoja mu Bufaransa. Guys, je neza kubabwira ko je mfise freedom, mfise liberté isumba aba ministre bo gahi Bujumbura.
nawe uvuga ibihuha bimeze gute ngo urankubita kudeta nicyo mvuze ko mfata urugendo okay nta gihugu mfise wankubita ko kudeta I'm joking so canke yoba yagiye atabimenyesheje that would be clever ashobora kuba yaciye mu kinywa yaciye mu kinywa canke yakoresheje urutaro kuko i Burundi bafise amangetengete menshi kugeza ubu amakuru ya nyuma yerekeye Evariste Ndayishimiye atangwa na Ntare House amwerekana ariko asengera imbuto z'ibirayi ahitwa Inyabisindu muri Mwaro haraciye iminsi ibiri akora iki sengera imbuto z'ibirayi abazisengera gute sorry bavuga ibiraya mu Kirundi ngira ngo z'ibiraya bazisengera gute ngo amadayimoni azive bakarara bacacao imbuto z'ibiraya barondera abo abantu b'abanyavyaha turabambere mu vyaha mugabo ngo turiko turasengera ibiti amazuru ibiraya who's this hagataho burya hagataho ni ikintu cyane kinyarwanda hagataho mu Kirundi ni entretemps umusantere wa komine Nyanza yatangaje uno munsi ko President Ndayishimiye azogendera iyo komine ejo aho bukera wow uyu mufisa ni double body donc ashobora kuba ari mu Bufaransa agahura n'Abafaransa akaja mu nama agacaja no mu guhura n'abarundi ba mu Bufaransa akaja ni Nyanza ni ukuvuga ko nawe nyene inkuru ayitanze ku munota wa nyuma okay aya makuru abantu bayaronka gute abandi bantu barakurikirana ibintu kabisa ariko urumva nuko bimeze encore une fois sinzi ko bagaza bamukuze kudeta ari hanze umenga n'umwami Micombe yakuze imbere yiwe mwami yagiye muri Congo je ne sais pas donc kuja hanze ntuze recipe ya kudeta no kuvuga vyiza nta kuja hanze kuri aba bantu bon kugira yekane ko atari umwahiri yaciye ashirako screenshots z'aya ma communication kugira ngo yerekane ko atatubesha ivyo bivuga ngo show me the receipt. République du Burundi aussi comme bananière, République bananière du Burundi, ambassade de la République bananière du Burundi à Paris. Ico nico communiqué iva muri ambassade ko ama reference umuntu atazi ico asigura igaca isoma iti attention muragaba. À l'intention de l'espoir burundaise en France, l'ambassade du Burundi à Paris informe les membres de la communauté burundaise de France que son Excellence, Monsieur Général Evariste Ndayishimiye alias Neva, président de la République du Burundi, recevra la communauté burundaise de France et du Burundi. Le Burundi n'a pas d'amis, il n'a que des ennemis. Au Burundi n'a bagenzi bafise bose abansi gusa na cyane mu Faransa. Vendredi 31 octobre 2025. Jero gifasa nacibagiye kuko ino mu Bongereza imisi yose bayandikisha capital bayandika lettre magistrale vendredi hagiye je mpora nibagira mbonye nkinga bani bihenze. Cyo kimwe n'amezi ino wanditse octobre na minuscule bo uwo menga wageze mu cyongereza donc amisi iri capitalized donc majuscule. Anyway nanje nkunda kwitoraguza ariko hang on ikete bwo si Photoshop mava nsanga naguye mu kaga. Ni smart ushaka kukira event kuri tariki. Anyway ok, heure 10h à 13h, adresse Hôtel de Peninsula de Paris, the Peninsula of Paris. Donc hotel nk'ubayirishe kumbura abageste ijana na president de la République n'ibiki baciye bakansaringa hotel ciyajyayo ku buntu. Who cares? Ok, nuko ngangira ngo nivyo. Aline Nduwamariya, chargé d'affaires à artificial intelligence. Ok, ngani à l'intérim. La ponctualité est exigée. Mwa barundi mwe kirazira gucererwa. Anyway, donc iboneka ko kameme kumbure nivyo yari bari
batumye ko iyo nama mu Faransa none inama yasivye kubera ikintu tutazi. Bo sinzi guys, what do you think? Biri muri iyi screenshots naho berekana ivyo Trasindi participant du président du Burundi, to berekana iyi participation président du Burundi, la Trasindi Kumana donc yavuze la participation du président du Burundi à la conférence de haut niveau est annulée. Donc avuga ko yabaye annulée. Mugabo annulée, twabonye communiqué officiel ivuga ko iri annulée. You know ntaho nabonye. Ce n'est pas annulé, bakubise Gisaratoga badukubise icenga kugira ngo twibaze ngo iri annulé. Ngiyi Sebastien Mino, kumburi email ya Sebastien Mino ntayo nasomye, iyi ex ya Sebastien Mino. Le Burundi participera à cette conférence au plus haut niveau. Mais ira-t-il ou n'ira-t-il pas finalement? Bon, simbonye Monsieur Pacifique ikintu officiel cyereka ko president atazogenda, ko atagiye en principe. Ashobora kuba yaragiye baca bakwita icenga, abo bajenera bagomba kwita kudeta kugira ngo I don't know. Uko bose novuga ko iminsi y'igisuma iraharuwe, uvumwa na benshi ugatinda ugatoha, akataretse kaba gasema, agatu gatekeye amahwa agasaho gatekeye karimena, n'ibindi. So yeah. Okay, mugire umunsi mwiza, tuzasubira. Bye bye.